Hezekiya aya magufa arashobora kuba aya mazima. Aravuga ati basha ati uko mbona iki gihugu ingene cyapfuye aba bantu ingene bapfuye erega n'inyama zari zaramaze kubavako. None muzi ko umuntu apfuye atangura kubora hanyuma inyama zikamuva ko hanyuma hagasigara ibikankara gusa ariyo amagufa ariyo atabora. Aba bantu ngo bara amagufa. Hezekiya arabibonye bimutera ubwoba. Mugabo kubera Imana ishobora byose ibwira Hezekiya ngo uvugira kuri ayo magufa. Haleluya. Ushobora kwibaza ngo ibintu byawe byaraboze byarabaye amagufa cyangwa aba bantu bawe wasengeye inshuro nyinshi imyaka myinshi ngo ntibikishoboka. Kuko Hezekiya Imana imubajije yaciye avuga ngo mwami ngo jewe ati uko mbonesha amaso yanjye ndabona bigoye ngo mugabo niwe wobimenye. Uhora kiramubwira ati byukuri nuvuge wewe bisigaye ndavyimenyera. Imana ikidusaba ni giki uyu munsi Imana iratubwira ngo dusemerere. Semerera mu bana bawe, semerera mu ishengero ryawe, semerera mu bikorwa byawe, semerera mu biro byawe. Ubundi muntu niwe yatubwiye turiko turasengera igihugu ati banomye kuri poste kana k'umuntu ati hanyuma basanga aho hantu yahora bagaburira abo bantu bahora babagaburira ibiharage biboze. Ngo ubwo nyene uwahora bifurunisa carazana eshanu y'ibiro 2 y'ibiharage biboze. Acavuga ati urumva rero uku byara bigenda nawe ntukugere bimeze. Acarabwira abantu ati bi nivyo turya nivyo aba bantu barya ati nivyo barya nuko nyene nipwe no diskite nugira ikintu nakimuvuga. Ati ibi nibirya abantu cyane nibirya ingurube. Ati n'abantu babirya. Ati kandi nuvuga menshi iyi poste ukuyigiyeko ni kuja kuvako. Atacagenda ku mushefu wiwe acamushira bya biharage nyene biboze acarabimushira bya biro 2. Ati bi nivyo abantu barya. Ati jewe nyakubahwa shefu sinya ikete ryo kunkura n'ingoga. Ati naho wondasa ati sishobora kuzogaburira ivyo kurya bimeze uk'abantu. Ati ni munyarutse n'ingoga kunkura bambwiye yuko baca bankura. Ati nyarutse n'ingoga ikete. Uwo muntu yaravuze ati hihari aha hantu kirazira yuko ibintu nk'ibi bizopasa. Jesura abantu bamwe barababara ati utubujije kurya nawe nturya nawe ubuze nabarya. Mugabo hakenewe iki kugira kino gihugu cacu n'amashengero yacu azatabagwe. Hakenewe abantu b'ivyihebe no gupfa badatinya gupfa naho byose aba ngo ndasa bakurase mugabo wavuze ukuri. Haleluya. Kuko ibintu byo gusigiririza amavuta n'ibintu byo gusiga umuntu agakaresa icyaha akacambika impuzu akagifuka byari bikwiye kuhava kuko Imana irababaye.